Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi. Izina ni Feliciano Bankuka, muramenyereye mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku muhora wa YouTube witwa Nyibutsa Akaranga TV. Ikiganiro kigira kabiri kijanye n'umuganuro. Twababwiye yuko umuganuro wari umunsi mukuru wahuza amakungu yose y'Uburundi, aho bishikira i Muramvya, aho umwami aganura, ni ukuvuga aho atanga umwaka. Umunsi rero tugomba turabe amajambo yavugwa bariko baratanga umwaka. Muribuka yuko ku munsi mukuru w'igihugu cose umwami ariwe atanga umwaka, barya umutsima w'amasaka. Mu muryango naho umunsi mukuru watangwa na serugo, bagafungura umutsima w'uburo. Igihe rero umwami ariko araganura vyagenda gute? Yafungura umutsima w'amasaka, hanyuma akakira umurisho ubase, agakoma kuri kagenda nka kabiri. Aho rero impundu zaca zisamirana ibugenda hose, ingoma zikakira ngo umwami araganuye, igihugu cose kikuzura akanyamuneza, ingoma zikayaga. Mu kuganura rero yavuga ati: umwaka mwiza uwawuntegeyemwo cankwa se akawutegeramwo, Uburundi arakicwa na kagenda. Mu muryango naho serugo mu gutanga umwaka yarabega umutsima w'uburo, hanyuma agakoza mu mboga. Niho rero mu gutamira yavuga ati: umwaka mwiza uwawuntegeyemwo arakawugwamwo. Hanyuma agasubira agaha umugore nawe akabega, gutyo agahera agasubira umwana mukuru gushika ku muhererezi. Murumva rero gutanga umwaka, nk'uko ubona abantu bose bavuga ati tuje kurira umwaka muhira, tuje gutanga umwaka kuri ba serugo, n'akaranga ka kera ko gutanga umwaka. Yaba umwami yaha umwaka abarundi avuga ati umwaka mwiza, yaba serugo mu muryango iwe yavuga ati umwaka mwiza. Aho rero sogokuru wanje Ndore Bonaventure yarambwiye ingene kandi serugo yavuga igihe agomba gutanga umwaka. Yakire wa mutsima w'uburo akabega, mu gutamira yabanza kuvumera: ganza mugabo wa Biheko, urantungira banje, urantungira umuryango, untunge nanje. Urumva ico yipfuriza umuryango wiwe, ico uwo yita mugabo wa Biheko uca wumva ko yarinde, yari Imana. Mugabo wa Biheko, igiheko bafata yuko ari ico gukingira umuntu, kigakingira umuryango, kigakingira igihugu. Umunsi w'umuganuro wari umunsi w'akanyamuneza, haba mu muryango haba ku gihugu. Ku munsi w'umuganuro umwami ahaye umwaka abandi bose, yarasengera n'igihugu kugira ngo kizobemwo amahoro n'umwimbu mwinshi, agahezagira n'imbuto. Kari akaranga keza kaba rero mu mpera z'umwaka, nk'aha mubona turi mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2022, bagahimbaza uwo munsi mukuru. Bageranya yuko hari ku Noweli, nk'ubu tuvuga ku Noweli, kuko hoho ntibaharura ngo tugeze ku Noweli, guharura ntivyari bwaze. Ubu rero
nuko hoho hari n'amatariki tukavuga tuti Noweli izoba itariki 25 z'uyu mwaka, hoho ntivyabaho, mugabo bagereranije hari mu mpera z'uwu mwaka. Akanyamuneza rero kagasasagara, umuntu wese akitwarika kuza gusangira umwaka n'abiwe. Carazira yuko umuntu arya umwaka ahandi atawuriye muhira. N'umwana mu rugo iwabo batararya umwaka agiye ahandi bariko barawurya ntibashobora kumuha. Mugabo barashobora ngo gucishamwo, niko sogokuru yambwiye, ngo bakamuha nk'utuboga gusa, ariko umutsima ntibamuha, cari kizira. Nuko rero barundi mwese, namwe mukunda imico kama y'Uburundi, Feliciano ndabasezeye ndabipfuriza amahoro. Tubandanye rero dutsimbataza imico kama y'Uburundi, ndabasaba yuko umwe wese ico ashoboye nkuko mwama muze muraterera kugira ngo ikiganiro kibandanye gitera imbere, mubwira abandi ivyiza vy'ikiganiro kugira ngo dutsimbataze imico myiza y'Abarundi. Nanje ndangije ndababwira kumwe kw'abakera nyene nti umwaka mwiza muzogiremwo amahoro, nironke n'ivyo mwipfuza. Ndabasezeye.